Erega vya bintu nivyo Fernando na Melanin Boy ntibacana uwaka. Kumbe ntabwo ari best kumwe twavyibaza. Ibyaba abahungu kumbe birakomeye cyane. Ugiye kuraba mu makomantere hirya nino urasangamwe abasa n'abatangaye cyane bamwe bari bagifise agatima k'icizere ko we love muziki kibaho k'ivyabaye hagati y'abano bahungu yari inkinamico kugira bikunde bavugangwe. Byari bigoye kwemera ko aba basore bagize umugwi we love muzika batandukanye kuko kuva batanguye kumenyekana babwira ibinyamakuru ko bafatana nk'abavukanyi eka ngo n'imiryango yabo irabana nk'aho bafitaniye isano. Ibyabaye mwese muravyibuka aya majwi haraheze igihe atumvikana mu ndirimbo imwe kuko baherukana mu ndirimbo Jana Nanje yasohotse igenekerezo rya 15 kwezi kw'icenda umwaka wa 2023. Ariko kandi barinanase ku nguvu zidasanzwe za KDK arabifashisha mu ndirimbo yiwe Morogo, ariko ivyayo bitarangiye neza. Uwitwa Fernando yaje kubura mu ifatwa ry'amasanamu y'iyo ndirimbo, amakenga akomeza kwiyongera. Guhurira hamwe mu ndirimbo Morogo bikaba bisa nk'aho iyo misori ibiri yasa n'ikirikiri benda kugira abantu ntibamenye ko boba baratandukanye. Uko bukeye uko bwije umwe wese yagiye arakora ukwiwe haba mu gusohora indirimbo no kuboneka mu biteramo. Ibyabaye byose ntitwobigaruka ko ngo tubimare kuko bisa nk'ireresi y'amasezo. Haraheze iminsi mike Avin Smith atangaje ko ku munsi wa gatanu agiye gusohora indirimbo ari kumwe na DJ Fernando. Ariko ivyo ndirimbo aka kanya tuvugana bikaba vyamaze gukwega imvururu kuri bamwe bahoze bitwa abavandimwe. Melanin Boy ataguca ku ruhande ati inyuma yo gufuta amajwi ya B-Face yabigize umugenzo. Ni mumere nk'abandi nyene mushira ibirenge hasi. Anyways ko haje baririmvyi nk'abandi. Bikavugwa ko iyo ndirimbo ya Avin Smith yoba yakozwe kera umugwi we love muziki ugihagaze neza. Avin Smith afadikanije na DJ Fernando bakaba bategetse umuhinyanyuzi Joel gukuramo amajwi ya Melanin Boy uko umuhinyanyuzi yigeze kubikora ku ndirimbo Code ya Dramati, aho iyo ndirimbo yari yayikoranye na B-Face ariko amajwi ya B-Face mu nyuma agafutwa. Ivyakurikiye muravyibuka. Ivyo Melanin Boy akaba yabibonye igihe uyu muririmvyi Avin Smith yatangaza amafoto bari muri shooting ya video y'iyo ndirimbo mu gihe we batigeze bamubwirana kimwe. Avin Smith akibona ivyo Melanin Gusto yanditse nawe yagize icyo avuga aho yagize ati batanguye kwidoga amajwi nyene kuvamo narayakuyemwo. Indirimbo yakomeje uburyohe bwayo nk'uko vyamye shaka kumera nk'abandi. Avin Smith featuring Fernando aye out this Friday. Yarakomeje ati kandi mumubwire ko jendi kinani narananiranye ugize beef ubumpaye content nca ntangura kwinjiza amafaranga ku ma interview nanje murabizi ko ku ma interview mbabaza cyane. Avin Smith bikaboneka ko asa n'uwisinye kuri iyi ngingo kuko no ku bundi butumwa akomeza gusangiza abamukurikirana ubona ko yihagaze ko bikomeye ko yumva atankurikizi nimwe. Mu yandi masaha Melanin Boy yanditse ubutumwa busa n'ubuteye agahinda aho yagize ati mana nzima iyo agashavu kantwaye urampa umutima wihangana kurusha. Eka DJ Fernando ntiyigumije nawe yaragize icyo avuga aho yagize ati fise byinshi cyane no bivuga ko gusa nta mwanya ngira ndi busy no kurondera amarare gusa nshaka kumera nk'abandi. Uyu musore yakomeje kandi gusa n'usotora mugenzi we aho yibarishije ati Avin Smith hamwe n'ujya muhungu muri ko mufiki. Avin Smith akaba yaje gusa n'uwishura aho yagize ati ahubwo nanje sinzi campora ujya muhungu. Abatari bake bakomeza kugira ico bavuga kuri ibi biriko biraba aho ubona ko benshi batashimye ingingo ya Avin Smith na DJ Fernando. Bamwe bati birababaje kandi mwese bizorangira mwicujije. Narijya mu Kirundi bavuga ngo umwana yankwa ni wakura. Usubiye inyuma ku vyagiye biraba kuri uyu musore urabona ko hari ibibazo yagiye arahura navyo mu rugendo rwiwe rw'umuziki, aho benshi bagiye baragaruka ku bijanye n'uko DJ Fernando yagerageje kuzimya umugenzi we biranka.
bikaboneka ahubwo ko uyu musore yakomeje kuduga bikomeye kuko abafana bakomeje kwiyongera uko bukeye uko bwije. Gira icyo uvuze kuri iyi nkuru muri commentaire. Iki wobwira Avin Smith na DJ Fernando? Mbega Melanin Boy we womuhanura gukora iki?